Mwongeye kwirirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu kuba twumviriza ngakuri no manesha kure yacu ya Burundi News TV turagarutse mu makuru agezweho amakuru akomeje kugenda aravugwa nk'ibisanzwe tugaruka ku biriko biravugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Ikaze kuri mwese mumeze mute mumerewe mute muherereye, ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Turaza kwibanda n'ubundi kubikomeje kugenda biravugwa, turaza kugaruka ku bantu bakomeje kugenda baratubaza bigendanye n'amagara ya Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi nga CNDD-FDD, aho hama ariko haravugwa byinshi ku bigendanye n'amagara yiwe akomeje gusinzikara. Gushika uno mwanya harakomeje kuvugwa byinshi, ariko nk'ibisanzwe turaza gusesengura ndetse tunagaruke ku makuru yibanze dufise. Gushika uno mwanya amakuru akomeza kugenda aratugeraho, turaza no kugarukaho cane n'uburyo uyu mutegetsi akomeje kugwarira nga mu gisagara ca Dubai ni muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nk'uko bigaragara mu nyuma yo kuvanwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya, aho amagara yiwe yari amekomeje kumererwa nabi cane. Gushika uno mwanya amakuru dufise yaravuye muri koma, ariko kuva muri koma ntiyari yobasha kuba yogarura ubwenge neza nk'uko vyama bisanzwe bimeze. Nyene aracyafashwa n'ivyuma guhema mu nyuma yuko nyine amakuru atugera muri no mwanya avuga yuko amahayi yiwe yarangiritse cane, aho naho benshi bama baremeza neza ko yoba yarahawe ishano cyangwa se ishano ryoba ryaramugezeho nk'uko vyoma bigaragara. Ni mu gihe abategetsi benshi cane mu Burundi bamwe b'abanywanyi biwe baba bariko baratangura imigambi yo kumusabira canke kumusengera, aho mu Burundi bivuga ko haba hari nashyizwe imigwi imwe n'imwe y'abasanzwe barasenga kugira ngo bace musengera. Ibi kandi tubigarutse mu gihe abanywanyi ba CNDD-FDD bamwe bariko baridoga yuko badahabwa amakuru ya Reverend Ndikuriyo nk'umwe mu bategetsi baremere cane ngaha mu Burundi. Hari abanywanyi benshi cane ba CNDD-FDD baguma baratubaza amakuru y'umunyamabanga mukuru wabo Reverend Ndikuriyo. Abanywanyi baridoga cane no kuba umugambwe nyene umugambwe utababwira uko amagara yiwe yoba ameze canke yoba yifashe, bakavuga ko baguma bararonka amakuru agendanye n'ibihuha yuko yoba yarapfuye. Ati ku munsi turaronka n'imiburiburi abantu 10 baca baratubaza. Gushika uno mwanya turaza kugaruka kuri bimwe ku byo tuzi ku magara y'umutegetsi, ijyari yo nuko akiri muzima, ntiyari yopfa canga ntiyari yocikana, ariko kandi amakuru dufise muri no mwanya nuko nyine atari yabasha kongera kwibuka neza canke ngo ubwenge bwe bwogaruka busure ku murongo. Icakora yarasubiriye kuva muri koma, ariko ivyuma nivyo bimufasha kuba yohema cane yuko amahayi yiwe yangiritse ku rugero ruri hejuru ku buryo atabasha kuba yobasha kuyakoresha ariko arahema neza. Turagaruka kandi ku bindi bikomeje kugenda biravugwa cane ijya nino. Turaza kugaruka ku makuru aremeye cane ariko aravugwa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Hakomeje kuvugwa imiryango imwe n'imwe y'amatorero n'amadini iriko irasaba yuko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeza kubaho kwifashishwa gahunda zigendanye n'ibiganiro kugira ngo babashe kuba botora umuti canga se babona inyishu y'ikibazo kiremere cane gikomeje kugenda kigaragara. Gushika uno mwanya rero nyine ni nawo mwanzuro warafatiwe muri Tanzania Dar es Salaam mu nyuma yuko abategetsi bombi baherutse guhura nk'uko bikomeje kugaragara canke kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka kandi ku byakomeje kugenda bitangazwa n'abategetsi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho na bamwe bagira ibyo bagenda baratangaza canke bagira ibyo bavuga ku bigendanye n'ibara rikomeje kugenda riragwa nyine hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabahaye mwiriwe mwese kuba twumviriza mwerereye nga mu Burundi, abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari mu makayitiye amavire ndetse n'ama province amwe namwe, turabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza kandi muri mu karere k'ibiyaga binini, birumvikana abatwumviriza bari mu gihugu canyu c'u Rwanda, abatwumviriza bari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse no muri Kongo, turabahaye mwiriwe mwese. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabaye yambu cane. Pyonda kwanditse sabone kugira ubane natwe 5 kuri 5 ukurikire amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi ubashe kuba wo kumviriza ibyo tubandanya kubategura, ushaho kugira uruhara mu biganiro byacu, ugatanga ibyumviro byawe nga muri commentaire canke muri comment mu mwanya wo gutanga ibitekerezo. Ikaze reka dutangurire nga mu Burundi.
bamwe mu bakurikiranira hafi politiki ya Evariste Ndayishimiye ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine Evariste Ndayishimiye ibyo yaba ariko arakorera abasoda b'abarundi bararungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, uburyo ishano riko rirabageraho canga se ibara riko ribageraho nyine baba ariko bararigira ibanga riremere cyane nyine ari byo yaba ariko arakora ku magara ya Reverend Ndikuriyo akomeje kononekara canga se akaba adashaka kuba yogira byinshi ayavuga ko kuri ko birabera nyine muri kiriya gice nk'uko amakuru yoma aradushikira. Gushika no mwanya benshi barakomeje kugenda bibaza ibiriko birashikira nyine ubuzima bwa Reverend Ndikuriyo ahagwariye mu gisagara ca Dubai nk'uko biriko bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda atugeraho cange akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza neza ko uyu mutegetsi asanzwe arongoye uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hakomeje kugaragara byinshi biremereye cyane mu bigendanye n'amagara yiwe, aho gushika no mwanya nyine n'ubundi akomeje kuba yohema nabi cyane yuko hakomeje kwifashishwa ibyuma canga se hakomeje kugenda harifashishwa ibyo twakwita nyine ibyuma bibusha kuba byo mufasha guhumeka cange guhema neza. Gushika no mwanya amakuru dufise yaravuye muri koma kuko bigaragara, ariko ntabasha kuba yo kwibuka neza canga se kuba yomenya neza abo bari kumwe canga bari kumwe nawe nk'uko bigaragara. Gushika no mwanya kandi bamwe mu bakomeze gukurikiranira hafi ibigendanye n'amagara yiwe bavuga yuko abaganga b'i Dubai nabo baba ariko nyine barananirwa mu kuba bofasha kuba bomugarura mu buzima bwiza, mu nyuma yuko nyine abona ko amaha yiwe yamaze kuba yo kononekara cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga cange nk'uko bikomeza kugenda biradusumira amatwi. Kugeza ubu ngubu kandi arakomeje kugenda hagaragara amakuru yizewe no bashikiriza naya abavuga yuko rero Reverend Ndikuriyo yoba yarapfuye baca barababesha cyane. Kugeza ubu aracagwariye mu bitaro by'i Dubai muri Emirates Arabie Saoudite muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nyine ntakiri muri koma, yararabutse nk'uko byoma biradugaragara canga se nk'uko itorokanyirizo ry'amakuru yacu ribyemeza. Aracyafashwa guhema n'ibyuma, amaha yiwe nyine yarononekaye cyane, ari naho bamwe bahera rero bemeza bakanavuga yuko yoba yarahawe ishano canga yoba yarari ishano. Aracafise ikibazo cyo mu bwenge, arashobora kumenya abantu, ariko rero amakuru dufise aravuga yuko ubwenge bwiye butari bwoja ku murongo canga se ngabashe kuba yogaruka neza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kandi uyu mutegetsi arakomeze gusinzikara cyane mu gihe mu Burundi muri bamwe rero habo haratanguje imigwi igendanye no kuba hariko harafatwa ingingo zo kuba bomusengera kugira ngo abashe kuba yokongera kumera neza canga se abashe kuba yogaragara. Amakuru akomeza kugenda atugera rero avuga ko ibigendanye no kuba yoita ashika nga mu Burundi canga se yoba yagera nga mu Burundi nyine byoba ari gahunda zitari vuba, mu nyuma kakomeje kumererwa nabi. Icyakora amakuru dufise aravuga ko Imana ishoka yo kuri bitangaza nyine nkuko rimwe na rimwe aca aratera agatege ubundi bigaca birahinduka canga se ibintu bigaca birahindura isura nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Kugeza ubu ngubu nyine harakomeje kuvugwa amakuru agendanye n'ubuzima bw'uyu mutegetsi, ariko nk'ibisanzwe nta kindi kiriko kiravugwa usibye kuba akomeje kumererwa nabi. Tukiri ku buzima bwa Reverend Ndikuriyo umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi, abategetsi bamwe mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abasesenguzi n'abanyepolitike bamwe ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibiriko birashikira canga se ibiriko biradusumira muri uno mwanya bigaragaza ko Evariste Ndayishimiye yoba ashaka kwivugana abategetsi bamwe biganjemo abo bahoze barakorana ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Kuva Evariste Ndayishimiye yoshinzwa urupfu rwa Petero Nkurunziza nyine kariwe yoba yaragize uruhara mu kumuhitana, harakomeje kugenda haravugwa byinshi bitandukanye, aho gushika no mwanya binemezwa ko ari we yoba yarahaye ishano Reverend Ndikuriyo. Ibiboneka bikanagaragaza neza yuko nyine uyu mutegetsi yoba afite gahunda canga se yoba afite intumbero yo kuzomara bamwe rero mu bo bakoranye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza kugira asigare ari we ayoboye mu Burundi, ataba wundi muntu numwe ashobora kuba yogira ijambo na rimwe yovuga nk'uko bigaragara.
Reka dukomeze tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa mu karere k'ibiyaga binini, turaza no kwibanda nyene kubikomeje kuvugwa muri Kongo. Ibigendanye n'amagara ya Vrandi kuri turakomeza kugenda turabikurikirana. Abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko rero barimwo n'abasirikare ba leta ya Kongo n'abazarendo nyine barateye impagarara mu mpera z'icyumweru giheze canke mu ndwi iheze mu mujyi wa Bukavu n'inkengero zawo ndetse no mu duce twa Kavumu, Katana muri teritwari ya Kabare ni muri Republika ya Kongo, aho bashinzwe rero gusahura ndetse no kwica abasivile kuko bivugwa n'abanyagihugu. Gushika uno mwanya niho urugamba ruri kwerekeza, aho gushika uno mwanya ndetse abategetsi bamwe biganjemo abo mu Burundi botanguye kugira ubwoba mu nyuma y'ingwano ishobora kwerekeza nga muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mpera z'icyumweru zindwi nyine Guverineri Jean Purusi wa Kivu y'Amajyepfo yaratanze ubutumwa bwo guhumuriza rubanda, yemeje ko rero ikavumu hishwe abasivile bagera kuri 7, avuga yuko ababikoze ubu ngubu bagomba kuba bo bigyozwa byanze bikunze. Bamwe mu banyagihugu baragaragaye mu biro by'uyu mutegetsi bigaragambya kubera ubugizi bwa nabi rero no gusahura, bavuga ko burimo rero gukorwa n'ingabo za leta n'abazarendo bavuye ku rugamba nyine barimo bagwanamo n'umware wa M23. Biraboneka yuko nyine ibyahoze birabera mu gisagara ca Goma ari byo bikomeje kugenda nyine birabera muri iki gice nk'uko makuru yo maradugeraho. Guverineri Purusi yarumvikanye avuga yuko abakoze ibyo ngibyo nta wakwemeza ko ari abasirikari ba leta, ati birashoboka yuko ari amabandi afatirana nyine mu buryo ibintu bimeze, akagura intwaro agatangura gutera ubwoba nk'uko biriko bigaragara. Kuva kuwa gatandatu nyine abantu bitwaje ibirwanisho bararasha amasasho mu kirere mu mujyi wa Bukavu mbere yo kwinjira nyine mu maduka n'amasoko mato bagasahura nk'uko rero abatuye i Bukavu babigaragaje ku mbuga nkoranyambaga canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ikavumu haratangajwe abasivile bishwe barashwe mu kabari n'abantu bitwaje intwaro baje gusahura ndetse no kwambura abantu amahera nk'uko rero ibimenyesha makuru byo muri RDC by'amabira bivuga. Abagize societe civile barasohoye itangazo bavuga yuko ibi bikorwa muri rusange byicuyemo abantu barenga 9, abandi bagasahurwa, abandi bagakomereka, bashinza ingabo za leta ndetse n'abazarendo. Radio RFI isubiramwo rero Maître Pascal Mupenda, umwe mu bategetsi b'Ikabare, aragira ati kubera ikirere abasirikare bagakwiye nyine kuturinda ari bo ubu ngubu bari kuduteza umutekano muce cyane, birabaje kuba ubu ngubu nyine tubarura abantu 9 bapfuye. Turifuza ko abo basirikare bose bagenda n'ubundi bagaca barava ngaha. Kubigendanye ku byabaye Kavumu ndetse no hafi yaho, Guverineri Purusi aravuga yuko ibyabaye ubwo rero habaga guhinduka abari ku rugamba, hakoherezwa nyine amatsinda masha kuko rero abakoze cyane bagomba gusimburwa nk'uko bigaragara. Ati bava ikarebagera Ikavumu rero hari bamwe bakoze urwo rugomo, ni abantu bafise imbunda bakoze uko rero uko guhohotera uburenganzira bwa muntu kuko rero nyine hari abantu bishwe k'Ikavumu. Batubwiye abantu rero 7 bishwe n'abandi bitwaje ibirwanisho ahantu nyine muri restaurant ndetse n'abantu bamwe bakomeretse. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yaravuze yuko ibyo bishobora kuba rero byarakozwe n'amabandi, ko ntawo komeza neza ko ari abasirikare ba leta. Purusi avuga yuko rero hasi haterana inama y'umutekano ikemeza ko bagomba gushaka bakoze ibyo bikorwa bagaca barabihanirwa. Ibi byarabaye mu mpera z'indwi iheze i Bukavu, inkengero zaho mu gihe mu duce tw'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Nyabimbwe havugwa imirwano ya hato na hato iremere cyane. Ku cyumweru Bwana Patrick Muyaya uvugira leta ya Kinshasa abajijwe uko rero ibintu bimeze, yarabwiye ikimenyesha makuru Top Congo FM ko mu misi yaheze M23 yita ingabo z'u Rwanda yasatiriye igafata Nyabimbwe. Ati guhera Nyabimbwe hari ibindi bitero nyine bakoze byo gusatira bavuye Nyabimbwe, ariko byose byaburijwemo. Yongeyeho ati ibyo rero nyine byarakurikiwe n'ibihuha byageze kuri Kivu y'Amajyepfo Bukavu, aho bamwe bavugaga ko bari muri
kilometero 10 cyangwa 15 ariko mu by'ukuri ari muri kilometero zirenga 100. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo mu butumwa yatanze yaravuze ko ingabo za leta n'abazifasha ubu ngubu nyine bameze neza ko imishahara yabo n'ibiribwa nyine byabagezeho ko nyine biteguye kurinda igihugu. Yijeje ko rero abakoze ibikorwa byo gusahura, kwica no guteza imvururu muri urwo rugamba nyine bagomba kuca barabihanirwa. Ku cyumweru amashusho atandukanye yaragaragajwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'abantu batuye Bukavu bemeza ko barimo rero abasirikare bazarendo bafashwe bagafungwa kubera ibyo bikorwa. Umwe rero mu bamenyesha makuru Bukavu yarabwiye BBC Gabuza ko rero ayo mashusho arimo bamwe mu basirikare ba leta bafatiwe Bukavu ku cyumweru giheze baravuye mu karere k'imirwano bagateza umutekano muke i Bukavu n'inkengero zaho. Gushika no mwanya nyine iyi ntambara irakomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse abenshi ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine ibara rikomeje kugwa ndetse ibintu bikomeje guca biramera nabi. Gushika uno mwanya bamwe mu bategetsi mu Burundi ndetse no mu bindi bice barafise ubwoba bwinshi bw'uko iyi ngwano ikomeje kototera ndetse ikomeje gusatira iki gice cy'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Impungenge za Variso Ndayishimiye zirakomeje kugenda ziragerwaho ko gushika uno mwanya amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho aremeza ndetse akanagaragaza neza yuko nyine ibintu bikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Gushika ubu ngubu kandi muranyemerera tunagaruke kubiriko biravugwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse cyane tunitse kubikomeje kuvugwa nyine bisa bihuriye n'umutekano ukomeje kuzamba mu karere nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amadini ndetse n'amatorero yo mu Rwanda yarasabye abahanganye mu ntambara yo muri RDC kuganira. Ihuriro ry'amadini ndetse n'amatorero mu gihugu cy'u Rwanda ryaratangaje ko rihangayikishijwe n'intambara imaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yanagize ingaruka ku miryango y'Abanyarwanda ituriye umupaka, isaba abantu gutanga imfashanyo kubagizweho ingaruka. Impande zombi rero zihanganye zikayoboka inzira y'ibiganiro nk'umuti urambye wo gukemura ico kibazo. Intambara yo mu burasirazuba bwa RDC yarubuye muri 2021 ihanganishije ingabo za leta ya Kongo ndetse n'umuhari wa M23 urwanira uburenganzira bw'abatutsi bo muri Kongo n'abavuga ikinyarwanda bamaze imyaka myinshi barahohoterwa bagaca baranicwa. Mu ntambara muri Mutarama 2025 uyu muhari warakajije umurego mu mirwano binatuma wigarurira ibice byinshi by'intara Kivu y'Amajyaruguru harimo rero n'umujyi wa Goma. Itangazo ry'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda ryarashyizwe umukono n'umuyobozi mukuru rero waryo Musenyeri Laureni Banda riragaragaza ko abashumba bahuriyemo rero nyine bahangayikishijwe n'ingorane ikiremwa muntu nyine kiri kunyuramo mu burasirazuba bwa RDC ndetse bifatanyije n'imiryango yabuze ababo abakomeretse abavuye mu byabo barasizwe iheruheru n'ingwano. Musenyeri Mbanda ati turemeza ko rero nyine iyo habaho ubushake bwa politike ku mpande zihanganye ibi byago byagabamira munwa nyine byari kurindwa. Kwigerekerezo 8 uku kwezi 2025 abakuru b'ibihugu na za guverinoma byo mu miryango ya Afrika y'Iburasirazuba na East African Community ndetse n'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo nyine SADC barahuriye muri Tanzania bemeranya ku nzira zafasha nyine gukemura iki kibazo cy'intambara muri RDC. Muri izo harimo rero n'ibiganiro bigomba guhuza impande zose harimo M23 ndetse na RDC n'u Rwanda maze bagafatanya mu gukemura ikibazo nyumundi bagihereye mu mizi. Mu gihe M23 yafataga igoma hari abahise barahungira mu gihugu cy'u Rwanda barashyirwa mu makambi y'agateganyo ya Rugerero, abandi barahungira mu bice bitandukanye.
ari benshi rero nyine mu banyekongo bagiye baravuga yuko inzu zabo n'imitungo yabo byabo byatikiriye nyine muri iyo ngwano, bagasaba ubufasha mu gihe bazaba barasubiriye iwabo. Ku rundi ruhande amasasu yararashwe mu Rwanda na FARDC ifatanyije n'andi n'amatsinda magari y'imihari yitwaje ibirwanisho yarahitanye abantu bagera kuri 16 nkuko bigaragara, inzu 5 zirasenyuka. Imibare igaragaza ko muri Goma haraguye abantu bashika ku 3,000, harimo rero abarenga 2,500 ba FARDC ndetse n'abazarendo. Uyu muryango urasaba abayoboke b'amadini n'abatorero gusengera akarere ngo intambara zihagarare, kuko rero n'ubundi itanatabariza ikanatabariza bagizwe ingaruka n'intambara ngo babashe kuba bagobokwa. Musenyeri Mbanda ati turasaba nyine abafise umutima utanga guha imfashanyo imiryango yagizweho ingaruka n'intambara nk'uko biriko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bikomeza kugenda biravugwa canke ibindi bigezweho.